umaze kumva yuko ugiye gukorana na Big Fizzo ubwa mbere byari rya mbere mukoranye bien sûr yego ye rya mbere dukoranye yego daryohewe mu mutima wumvise gute nyene for the first time wumvise ugiye gukorana na Big Fizzo bon en fait parce que Big Fizzo ni brand ni big brand y'umuntu abantu benshi bashobora gutinya warabonye bakwini video benshi yakoranye nabo yarakoranye n'abazungu korana n'aba video queens bo muri Tanzania babizobereyemo bafise experience kacubona wewe baraguhamagaye yego byaranjoye cyane ndabazi nta kantu ko gusimba umutima mbega bashe nzovyifatamwe gute good yes Big Fizzo wamubonye ari umuntu ameze gute muri ko murakorana na video ari simple mwana myiza atuka vraiment big up sana Big Fizzo atandukaniye n'abandi mwari mumaze gukorana Isaac TV ho welcome again bakunzi ba Isaac TV. This is Isaac TV. Nizere ko meze bien sana. Abantu batarakora subscribe nizere ko this is another time. Abantu bashobora kuba bayibonye no munsi canke abantu bashobora kuba barahinduye ama account. Mushice mushira ko musubira mushire ko aka subscribe. Yes. Johnny Drizzy tukuri mic. Bahendo kamemba ndi kumwe n'undi mutipe tu ariko nashoye kwababwira. Yes, ngamura mubona umwige masa neza tesa ari cool ari chic. Mukunze menyereye tukunda kubazanira abigeme bavuga ibintu ibinibi canke byaba bazana ibisanga byabo canke amakuru atari meza kuri YouTube ya Isaac TV, but right now tikumwe n'umwigeme mwiza sana tuzanira amakuru meza muri industry muri entertainment ntangwe ndamwiramukirize bite ni sawa meze neza yego turaho namwe akajuka meze bien cyane yes guys uno mwigeme ndababwira reka je ndabonda mu presenter parce que bakunze kuvuga ngo nta mwigeme yivuga izina ariko bahora bavuga byose ariko izina nzi ni ry'ubustar nice money izina nice money ni izina novuga yuko muri no misiri riko riravugwa cyane riko rasirikira ku marezo social abantu bariko barabona izina nice money apare y'izina nice money nakandi kazina abantu baba bakwita ni gute akazina kanje k'abavyeyi ni nice yego wa nice nice mba nongeye ko money umaze gushika muri periode yo kurondera amahera uca wishira akantu money ko money kamaze igihe kingana gute kashoka kamaze nk'imyaka nk'itanu birabura 5 ba 4 gutyo myaka 5 4 pambana uri nzobere nice ni bon ego turashima meze neza ego namwe Isaac muraho meze neza hariya nyine abantu baba bameze neza abafana bacu bameze bien natwe tumeze neza okay karibu kuri Isaac TV ndaramukije abafana ba Isaac TV muraho mumeze neza amakuru twe turaho turameze neza cyane yego turashima umukama nice money rero novuga yuko numwigeme yironderera mwigeme w'umupambanyi mwigeme afise utuntu mbari nyene asanzwe akora mbega ubu abantu bariko baragukurikirana bumve ko nice money ari inde nice money ni mu vixen video wow yes akongera akaba umu business woman wow ego iyo uvuze mu vixen video bisigura iki umukobwa aja mu murima video y'aba star ego mu vixen video novuga yuko nakazina abantu ba akazina baziko gatangwe gusirikira vuba but kera bavuga queen video bitandukaniye mu queen video no mu video vixen nice kimwe kubera ikintu mwagahinduye kwa turabona amahanga canke tugiye kuraba mu bindi bihugu bitandukanye bivuga vixen queen video nasanzwe ni ngaha mu Burundi gusa vuga ayandi mahanga babyita vixen no harakoze amaroshesho uraraba igituma bagahinduye
oya nasaze ico kimwe naho bitandukanye ico kimwe vixen video queen ico kimwe ico kimwe yego twe twigumire yo kuri queen video ego mugabo tugatera imbere wewe hagati ya queen video na video vixen chago yiki vixen Mega gasona neza. Urabona gasona neza. Yes, mu video vixen wacu rero nice man novuga yuko ubu video vixen wabutanguye ryari? Ubu vixen nabutanguye muri décembre ya 2019. Hirga nani uke tu. Umaze kugera atari make. Hantuka vraiment. Hantuka vraiment. Ubu kuni video ubu vixen bwubahwe. Yes, 2019 niho watanguye kuba mu video vixen. Ego. Utibagiye indirimbo ya mbere watanguye kujamo ne ya? Ni indirimbo ya Vivi Muyomba. Wow. Yitwa Ishugo ryanje. Siko muyibuka. Turayitse. Ego niyo ndirimbo ya mbere yatanguye kujamo. Chambona wow ndabishoboye birantotse. Okay. Rugendo shobandanye. Ico gihe vyatanguye gute nice man yimvire gute kuba mu video vixen? Vivi Muyomba yamurondeye gute mbega ni Vivi Muyomba yarondeye nice man cyane ni nice man yarondeye ni Vivi Muyomba yandondeye mbwa afise aho yankuye yawukuye hehe umuntu umva yarabalize ndashaka gukora video na mukonga mundangira uyu muntu umva niyo murangite ndase nkuko twahuye ahantu mu rubanza byo mubera ugabona jewe nari mazi igihe ndavyumvira cyane hariho umuntu yitwa Atizo Technology benshi baramuzi producer niwe yashoboye kubinyinjizamo bari umuntu atari inkuru cyane acara bimbwira aho uratse ko ibyo kubera je nazi no wapiye kwa kuno negligikirwa ate je rero umuntu w'amasoni cyane ditimide cyane mu bantu benshi numva umengo nibidasona muri jewe ngarabimbwira rambwe ati wewe reka gusareka kugotwa iyo vyaje arashobora kuyikoresha kandi kakwinjiriza amahera igihe kimwe cyane ndavyumvira ndagati niho nangitangura kugurura night shop ndafise night shop rambwe ati muri yo business yawe byo bikorohera cha bifitinga voilà bice bijana kuja muri vixen na business yawe birajana wo kwinjiza muri night shop wo kwinjiza muri vixen zicara ahantu hamwe ndavyumvira rambwe ati uraze ko byo bavyo wow yego Vivi Muyomba cara kurondera rero uraja muri video ira trendinga fresh mbora yarantotse araguhemba neza yego ico gihe uravye ukuntu yaguhembye ntibigeze ucika inguvu terega bwa bundi bya bintu nari nta mahera birimo jewe mu gukora ikintu mbanza kwanza kwicara nkiyumvira sinkuruduka ndicara nkiyumvira kwanza ese ikintu ngira nkore kizomfasha iki nzoshikahe lelele umva Vivi Muyomba yandondeye ndi muri vyo wow umva byaguwe neza yani yakurondeye ubikunda ndiko ndavyumvira ku buryo naho yari kukubwira ati ngo umfashe nta mahera mfise wari kwemera kuko je ndumuntu vraiment igikorwa ta mahera urumengo nisona kuko amafaranga amamani niyo mamani nyene baguhaye amamani urumva ko ufise yakuraje gukora ikintu ariko hariho umuntu ashobora kukurutira amahera shobora kukurutira amahera umugenzi nyene no nta service ukora biravana n'ubugenzi tuba dufitaniye biravana n'ubugenzi vraiment canke nyene hari ikindi kintu urondera nkuko ariho wari ugitangura urondera visibility urondera kwerekana ko kazu gashoboye none ndakubaza video ya mbere nyene wabikoze neza ku buryo wumva kumenga wari ukwiye guhembwa nyene yeah ego nabona ati ata mahera nta kigenzi kuko biraruhisha man biraruhisha ubibona uko nyene mu video umuntu aba yakoze vraiment uraruha biraruhisha cyane yego utari umuntu babita gute busara kama una busara vraiment ugira stress ko bivamo subiramo wabigize nabi ugira gutya kandi oh my god nka 5 fois rumwe usanga utari umuntu wihangana voilà nukuri usanga babivuyemo cyangwa ufite ishavuri iri hafi usanga babivuyemo
kashungira ikintu nk'ico oye ni nk'umusi wose ngo free yeah. Tubwire basi intambamye wahuye nazo ugitangura kuri video ya mbere. Nayo Cyagenze neza byose. Ndukuri byagenze neza cyane. Cyanye nushobora gusanga yari video nyene yoroshe, video nyene itari igwa ata bintu bya bindi byasubiramo, bya bindi bya location akaze, bya bindi cyo gukoranako nta byarimo nyene kwari twende. Bo hariho ikindi kintu naco abantu bakora ama video hariho bashoga scene ugira udufyeri bizungurutsa hari izindi scene ukora ukomenga uri muri action rero nizo rero ndo ziruhisha cyane ngabo byose ni bon. Yes, nice man. Twavuga yuko na akazi kose kaba gafise ukuntu umuntu ashobora kukiga. Nta muntu ashobora kwinjira mu kazi atavyize kuko utavyize ushobora kubikora nabi. Mbega ubu video vixen hari ukuntu umuntu ashobora kuvyiga gukora kuba mu video vixen. Mbega harimo utuntu twoba tugoye nyene tumwe tw'indani bisaba ko wegera umuntu yoba amaze kubikora igihe kinini akakwibira kabanga ukuntu bikorwa. Kuri jewe itizo naza kubimbwira nayo ndavyumvira hama ndafise abandi bagenzi baba sani narabegereye ndababaza eske bijya bintu bimeze gute eske barahemba birimo amafaranga barambwira yego yaguhemba birahemba birahemba amini ukuntu bikorwa rero hari utuntu tw'udutego turimo indani udutego gute udutego nyene utuntu tw'utubijya nyene twaka mu kazi akazi kose kaba kari mu udutego umuntu ataka kubwiye udashobora kurengana nyene ngo bipasi pascal rero benshi babikoze bikanga urumva amini utuntu tw'udutego umuntu akubwira ati aka rero iyo uri kumwe n'umuririmbyi aka uzogashiremo kazuca kabera kwa kurya mwanya uri muri action director niwe akudirector donc abwatsi inyicara haguruka musome kubite muyambire umva kuri ibyo bakubwiye se wibwira kuri ibyo bakubwiye. Yes, video vixen bihabishe gaharura indirimbo maze gukora kavuga ati wow ndamaze gukora kwiri cyangwa kavuga uti iyi ndirimbo ko runayikoze radekonye ngaha nari gukora uko urabishe ugasubiramo mu ndirimbo maze gukora nyene ukavuga uti hano radekonye kwiri birashika vraiment uko wakoze amaseni menye nk'amaseni bakubwira usubiremo nka 5 fois 4 fois usanga bagiye gushama asene igisanga numva ko ari atari atarakabanga nk'indirimbo wowe uvuga ati indirimbo kweri nayi negrige canke nayikoze ndi mu bihe bibi ntazema nabyo waroze bakanu batanguye. Yes, ni ihe experience wakuye mu bintu byo video vixen I mean ukavuga nk'imyaka bimazemwo ukavuga nka challenges umaze guhura experience canke ama video umaze gukora ukuna ngana simake uno mwaka rero none mushobora mu mwaka wa 4 nkwiye mu ndi mwaka hama tigute experience ndamaze gukora indirimbo nyene zitari nkeya nkazinga ntora wicara ahantu kandika weje gukora indirimbo ubonye isohotse gacitora kakana utubuku kandika iyi ndayihejeje kubikora uno ngiye kubikora ego antukazoba dishika 10 mugabo abana bawe bazozibona uzocubereka ati mwana iyi nayikoze itariki niyi byagenze uku Fizzo yaramvuruze Vivi muyomba yaramvuruze ibintu nk'ibyo agishoka babwira. Yes, nice man. Rero twigire ku kintu uvuga ko cyatuzaye no munsi novuga yuko ni indirimbo iri kirasikira sana indirimbo iri kirasirikira tuvuga ko wakoranye na Big Fizzo indirimbo yitwa BARIDI. Indirimbo BARIDI indirimbo yatanguye gusohoka ari audio tanguye gusohokera ku ma platforms agurisha umuziki hatarimo YouTube then tuchatubona ayisohoye kuri YouTube ari audio lyrics after tuchatubona video turabye video dusangamwo umwigeme nice man yeah kubona na Big Fizzo byagenze gute kwanza
connection ya Mr Gaga Blue yego Gaga Blue ninde kuri Nice Man ni umugenzi wanje cyane kuva kera bro wanje kuva kera then araduhuza turakora igikorwa Gaga Blue niwe yaguhamagaye ati Big Fizzo agomba kore video ingo mukorana yego twari tumenyereye tubona aba director abariko barakora video aribo abahamagara aba queen video bacu wewe wahamagawe na Gaga Blue yego mbega Landry SB nta yindi video mwari mumaze gukorana Landry SB niwe mu Rwanda tanguye kunkoresha yego ego cyane ni Landry turamaze gukorana cyane indirimbo zitari nke ariko warondewe na Gaga Blue kuri indirimbo baridi Landry SB bakubonye ati wow wewe rero ni wamubaje ati kubera iki musaza utandondeye ati oyaye nta mwanya wari uhari kuyaga nawe twahise gusa dukora gavuroma yarambwiye ati wow ndabona vraiment warageze kure kuko niwe muntu twatangiye gukorana muri ishuga ryanje niwe muntu wa mbere atangiye kunkoresha mugabo twagiye turahura mu yandika ni ma video kandi ni wewe kandi wagarutse ni wewe tukagura uko nyene banje nibaza ko nabi muryohera yabonye umuntu batanguranye gukorana ageze muri runo rwego peut-être yes twagiye rero mu indirimbo baridi umaze kubona yuko ari Big Fizzo Gaga Blue kwanza yarakubwiye uko ugiye gukorana na Big Fizzo yego yabimbwiye uca witegura gute umaze kumva yuko ugiye gukorana na Big Fizzo ubwa mbere ryari rya mbere mukoranye bien sûr yego rya mbere dukoranye yego dararyohewe mu mutima wumvise gute nyene for the first time wumvise ugiye gukorana na Big Fizzo bon ufite Big Fizzo ni brand ni big brand umuntu abantu benshi bashobora gutinya warabonye ba queen video benshi yakoranye nabo yarakoranye n'abazungu korana n'aba video queens bo muri Tanzania babizobereyemo bafise experience kacubona wewe baraguhamagaye yego byaranjoye cyane nta kantu ko gusimba umutima mbega bashe nzovyifatamwe gute twe tumaze kwisharana yari bwa mbere tubonanye nako nyene nashaka umva byara niyo vyanyoroheye no kwactinga kubera narimaze kumira ho gato yari umujama wawe nyene mwashobora guciringana sinumva ngo yari umujama wanje yego mugabo twe tumaze kwisharana yego tumaze kuyaga utero dukuru nta musi numwe yari bwakubwira ati one day nzo gushira muri video mba yabaye nka surprise amaze kubona Gaga Blue atwaye wewe nibaza ko yarabizi Fizzo nawe warabonye ko yarabizi kuko igihe Gaga Blue bahamagaye bari kumwe yarabizi ko yije we mavanze bigeze ngaho Big Fizzo wavuze yuko ataye kugwa ukorera ubusa Big Fizzo nyene muravugana fresh murumvikana uga cash nyene urabona ko vraiment nirihe tandukaniro hagati y'indirimbo zindi waromaze gukora na video wakoranye na Big Fizzo itandukanye nuko nari maze igihe ntakora hama cangaruka nkorana na Big Fizzo ni big step urabibona canke nyene abandi bahora bakurondera canke abandi bahora bakurondera ego 2023 narakoranye na Mr Champagne indirimbo zibiri ego hama 2024 niho nashobora gukorana na Big Fizzo yego hagati ya Champagne na Big Fizzo nta bandi bari bwakurondere ngo mukorane ukanka basi yego ngo barahari kenshi bivana n'uburyo iyo mbona ko cyangwa ugasanga bya bintu nyine byafasha ubwo naje nkabona none nagufasha na mentayishaje nzoba gute dufashanye fasha ndagufashe yego wow good yes Big Fizzo wamubonye ari umuntu ameze gute muri ko murakorana na video ari simple umwana myiza antuka vraiment big up sana Big Fizzo atandukaniye n'abandi mwari mumaze gukorana ni kubera twe tumaze kumenyerana twe tumaze kwicarana tugasangira tugatera dukuru no kurya munsi kwacting ibyo vyoroshe wamengo turabagenzi yego
yego cyane nico kintu cyatumye na video yactinga neza voilà byaranyoroheye gose nice aba queen video barakunda guhura n'ibibazo ugasanga umuririmbyi bakoranye no munsi ntasubiye kumurondera bivanye nuko nga mu Burundi hari ikintu cyuko umuririmbyi adashobora gukorana n'aba queen videos no mu queen video umwe mu ndirimbo nka 2 cyangwa 3 usanzwe ariko bimera mukoranye rimwe biba biheze ahubwo umuntu twashobora gukorana kabiri ni Mr Champagne ya Mr Champagne yashokondora mu ndirimbo ziwe zibiri ntagatabo natangaje mugabo ubundi bwo mu mategeko y'akazi umukobwa mukorana rimwe gusa yego bisigura ko ari akazi kadafise garanti yego kuko turazi benshi bagize babivuyemwo tumaze gusanga bakoranye n'abaririmbyi benshi gwe usanga barabihevye bamwe cyangwa usanga ntibakirondera babiheba no usanga batakibarondera kubera bagiye mu video menshi urumva ariko ncanda kubaza ikibazo nk'iki isimane ako yitegura gute kugira nivyashikana akaza kagaheba abantu bazogume bavuga bati wow this is nice man yari mukwiri video ubu ni mpamvu ngeza kubaha ibintu bitagase cyane ibintu vy'umwotsi action nizatari ku buryo umunsi nibyashika nkabiheba zovuga ati narigeze gukora narigeze kabisa nice ko urabona ko hari abato yibanje bari ngaha bari nyuma bara umwotsi bariko baraza siko sinzokwama ndi Vixen imyaka yose sinzokwama ndi muri bino imyaka yose hazogira igihe nanje bwati handasezeye ndahebeye bato yibanje ariko iyo akazi uri kuragakora ushaka kwinjiza cyane kuvuga kana kazi twavuga yuko gafise garanti igihe gito ari ugashaka kwinjiza cyane hara umukwini video umwe yigeze kumbwira ati jewe gerageza gusaba amahera menshi ku buryo agiki namariye dufasoke naho batazoba bakindondera nzoca mbaho bien sûr wowe usanzwe ufise izindi diru ukora but hari abandi badafise ubundi buzi bakora abakwini video nyene uko nyene aba video Vixen ariko nice man ku kintu cy'umushahara cyangwa ku kintu c'agahembo muri video urabona ko biri satisfait nyene nuko wowe usanzwe ukora canke bashobora kuvuga uti jewe agahembo nsaba ndagasaba bivaye n'umuririmbyi turiko turakora cyangwa urafise igiciro nyene kiri fixe no biravana hari umuntu ashaka kuza akubwira ati vraiment sister jewe ku by'ukuri mfite ya urabona iki ma dépense iki urabona umuziki w'Uburundi vraiment nisaidi ikindi ko nice yego usanga bivanye n'ikiyago urakoranye yego hari nundi yabwati bana mi vraiment barafisa ya cyangwa bwati jewe uza kumpaya biravana n'umuntu nikiyago bamwayazi yego si bose baguhamwe se uzabwati ko jewe ataraya sinkora bubeshi ndiko ndabesha ariko hari habo hora wankira bivaye nayo bagu nanse nukuri abakeneye bya free abe make mugabo dufashanye umfashe ndagufasha kuko ajya make nanjewe hari ibindi binashobora kumfasha ngaha mu bindi bikorwa byanje mu buzima bwanje nawewe ndagufashije nawe indirimbo yawe ishobora kugufasha gushika mu rundi rwego kuburya benda babaze entreta mwahaye amawa dano bose ba journaliste abahinje bakembe ko mutigira mutanga award y'aba Vixen natwe tubeza video what ico kibazo nagomba ndagishikeko oh yeah vraiment nakabonero akora kabonero cyane nagomba ndagishikeko murashaka amaward none ega nitwe tubeza video man nanubwira Vixen adahari video yobera bando kubego video yosona gute canke yo tagatagute video ta Vixen none kubera iki mu babanira ba Vixen mutegera mukora amaward yabo yes nice nziko navuga iki kintu mbega bihora bishika aba video Vixen mukicara hamwe mukiyumvira ukuntu akazi kanyu mwagakora ku buryo umuririmbyi aje kurondera wewe yumvise amahera ukorera akiruka agiye kurondera uriya akumva amahera uriya mubwiye akumva asa nayo mubwiye mbega bihora bishika mukicara hamwe mukavugana about ibiciro mwokorana mwokorera navyo canke about ukuntu mwokora akazi cyane mugahanura ati tuzore dukora uko
shaba vixen sinzi vraiment none nibaza ko kira muntu akora kuri kote yiwe niga kizosanga ngo vixen ngo bayicaranye ngo biko barayaka mbe bahurira he kwanze je sais pas je mu vixen tumaze kwicarana nawe ni Sky Nice nawe si simubona kandi turamaze igihe twa nk'umwaka tutabonana buri muntu wese afise igiciro ciwe ndibaza na vision ziwe mu bindi bihugu turakunze kubona hariho amakampuni akunze gusinyisha aba video vixens nibyo birakenewe mu Burundi muriko mukora ikirere je nibaza ko tuzobikorerako kandi muriko murasatsa nzobiraba fete ico kintu naco kirakenewe cane ku vixen mu Burundi baje hamwe bayage niho n'iterambere rya vixen ndibaza vyobaho kazuza kawe kubu video vixen ubaza kuko bakameze gute ushaka ko bakameze gute kazuza kanje kazuza ku vixen gushika kure mu video vixen nkahe korana na Chris Brown wow uriko bitegura gute rero gukora cyane gukora cyane gute gukora cyane kwactinga neza cyane gukora ibikorwa byinshi cyane umwaka vraiment ndi tayari gukora 2024 yes umwaka uri tayari gukora tayari gukora vraiment uwo kurondera agutora gute rero uwo ndondera shaka kuri Instagram yanje yitwa nicemoney257 yego kanyandikira ajya twavugana atari Instagram afise uwo gukenera ndafise nimero ya business yego nibaza ko iriko ajyaye kuri Instagram yes novuga ko ni nice money twovuga ko twabonye naka video wapostinze ego uri muri le vlog yani nkaka vlog yes Sajena nakise nkaka behind the scene ya baridi ego hama guys bo muri Isaac TV ndashaka kubatumirira ushobore kugenda kusapotinga kuri channel yanje ya Nice Money 257 Burundi hariho nakoze vlog ya behind the scene ya baridi hama nongera ndabasaba mushobore kugenda kwiyabona kuri Nice Money muzomukoze cyane ego yes guys mugende kuri Nice Money kuri YouTube Nice Money 257 murabe ahorashira ku tu vlog tu behind the scene to ma video ari karakora nyene ukabona ko ari ibintu biba bitese sana ego pore sana bazokwicara ama copyright Deje bamaze kwintera ya baridi barayinteye mugabo gusa nyene naco to simple nyene bari ibintu nyene rumva sindaba monetize ni Burundi tu ni family aya nafize ugiye kumubwira ati mzee naraye musavye entreta imbere yo gukora ijya vlog naraye musavye samze ndashobora gufata ka vlog urabona jewe nkurukunuku ndafise ibintu bimwe ndamubwira donc chakora vlog ishobora kumfasha wow ni byiza nakibazo fata video ari cool cyane umwana mwiza gose nanga ndamushimira kandi cyane yego Nice Money mukunda gukorana n'abahungu ntiturabona mu queen video cyangwa mu video vixen akorana n'umukobwa mugenzi mba bifise sens bon iyo muri ko murakorana n'abahungu banumva umenga turakunze kubibona nko kuba demo bakunze kuza kutubwira amakuru ngo je ujya mu producer ngo yambwiye ngo kugira ngo re indirimbo ngo tujyamane ibintu nk'ivyo kwa ariko iyo muri ko murakorana n'abaririmbyi jebaza nibo barabe bashikira ugasanga nyene bakuma kuvuruga muhajije indirimbo urabona ni mwijoro deje mwijoro nutahe ngo rutahane kwa ibintu nk'ivyo kuje nibiranshikira nibiranshikira kuko je nkora bamaze kwa amafaranga ntama iyo duhejeje gukora video mfata taxi yanje nkagenda done ndida kukubwira ati rumva ifa kunahana n'ibyo nibiki ubushaki abana banda bavuga ati acha kubwira ati ngo duca ahantu tumye kamwe fresh urazi ko biruhisha kwanza wiri urakora
hamwe umwanya uza kuronka kandi ushobora kugenda kubandanya kandi gukora ibyo bindi nibiki wewe fata taxi yawe muraryamana baguhaye taha muraje kuryama ushaka iki bindi ukeneye ariko ntiwibagire ko hariho n'abandi hamaze kurenga saa 5 saa 6 z'ijoro wabo batamwugururiye none niba baguhaye amahera yawe muri abo mahera ufashe ugakoramo hoteli ya 20,000 30,000 ubaye iki ukeneye iki bega kigenda kurara muri hoteli none fata hoteli cyangwa ntabwo ugenda ufise ashaka kuguha indaro y'ijoro rimwe utahe uruhuke kubera ikirundo iyo hoteli tukomera ko bayikurihira nayo mvuko ubukeneye ibindi umuntu ubukeneye uba wakoze ufise umushahara wawe ku mufuko w'amani ubukeneye ibiki kandi abandi baba baca bawuharurira ibindi biharu humva baba bakeneye ibindi rero baba ufate nasanze mu buzima no mu kazi ni kuba serious iyo utabaye serious mu kazi kawe uri kurica akazi naho udusanga araje amazi umwaka umwe arapoteye araza amazi amezi anapoteye abaje atazi ibyo arimo iza uziti nje gukora nje kurondera iki nje shaka gushika hanaka uhama umenye ngene witwara niwitwara neza uzokaramba mu kazi kawe kuvuga nice man wo murondera na simulate izo mambo barabizi barabizi vraiment yes nice man nizere ko tuko turarangiza twonasozera unatubwira akajambo wobwira aba video vixen bagenzi bawe nkuntu bokora kugira babandanye bizegwa cyane kugira wizegwe cyane n'abaririmbyi bagume bakwiyumvirako Vixen bo Burundi guys duhaguruke dukore man uri umwanya gukora dukore turondera amafaranga gukora biratandukanye hari gukora neza no gukora nabi hari abakora ega bose barashaka gukora hari abakora nabi gukora ni gukora bisigura urufa pembeni kazi imbere niwaba serious mu kazi kawe uzoronka ico ushaka uzogera aho ushaka gushika mugabo ni washiramo ama blague mu kazi kawe lelelele utagira utwara amaguru ani zohera nabi izindi business nice man asanzwe akora ndadandaza ndubudandazi iki ndadandaza ibintu by'abakobwa amaperike impuzu ibirato ibintu bya makeup amamenshi turagira makeup cleaners shop turasuka ibintu byinshi cyane wishike cleaners shop vraiment nta kintu ubona ngo uve utaguze yes newe nta nimero yo ku kazi usanzwe ufise ijya nimero nyine ukoresha ari ijya nyene ni ufise yego ya net shop yes mugendereho kuri Instagram mandike nice money kabiri gatandwi yego aho bigoye nyine abakobwa bakunda ugara kwishura ama message ya je ndishura singara yego bakwandikire muvugane mupanga akazi arabashaka video bakorera ni bien abashaka ndambika amaperike arambika impuzu Vixen yes ndambika Vixen video mu ma clip yabo nabo nyine abashaka ko ndabambika welcome ndambika abashaka gukora photoshoot akwa photoshoot sa Vixen nyine babikora hari n'abandi bakobwa babikora ati ngende kuja muri photoshoot ya birthday yanje ngende kuja muri photoshoot nayo shop turabikora byose turakwambika makeup irahari wig zirahari biratubiki still nayo shop turabikora harabahora bavuga yuko atashobora kwambara wig yambaye uwundi muntu twebwe kuri net shop murafisukura peke nyine zijya wig nta ukuntu mushobora kuzisteriliza turazoza turazoza ivuye gukora iraza bakayoza bakayigira ibintu byose swaga nyinshi cyane bakayisubiza net shop turakodesha ama perike ya Vixen ibonyine gusa nta bandi bantu duha ama perike yacu Vixen gusa wow nice man twakoranye neza yego you was good wishiye neza cyakweli hari icyo twaukenera ko tuvuga tutavuze oya babango byose twabivuze sinzi nkabo twabivuze bitari bikenewe nibyo tutavuze yego guys nizere ko mwagiye sara nizere ko mwa enjoyinze mwakira byigano cyose gushika kumera yari nice money mwibuka kugira Sabonnez kuri channel ya YouTube nice money Burundi welcome guys shaka kwazana ibitagati cyane vlog nziza cyane diryoshe cyane zonga mu Burundi so welcome kuri the shop na nice money
channel, welcome, nice money, Instagram, ego, nice money, TikTok, ego, Facebook page, nayo irahari mugabo sindayisha nice money ifirindi zina League do nice mugabo vuba cyane ndashaka kubikora nice money ko ari YouTube no Facebook ariko iri complique ko uhindura ibintu biragusaba ibintu byinshi cyane oya nta byinshi bisaba ndamaze kubigerageza mugabo uhindura izina ni simu ni 60 jours 60 jours mugabo hari ibintu bansabye byo kuja machine gusubira kugaruka mugabo nkeneye byose bibe nice kora ibintu biri professionnel rondera informaticien bon ibona guys nizo ko majyohe sana yari Drizzy kuri mic Isaac TV mukore subscribe nyene tubana dukorana kwa kundi Isaac TV. Oh.